Nikaze n'umunezero ntangere mu biganiro amakuru tubashikiriza muri kano mwanya tugiye kubabwira amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubwoba ni bwose inyuma yaho Evaristo Ndayishimiye ahinduriye leta, n'ivyo ariko aragenda akora uko ari kungene ariko aragenda avana abantu mu bibanza bitandukanye abashira mu bindi bibanza akabahindagura, ngo biraboneka ko afise ubwoba bukomeye cane bw'ivyahanuwe, ivyavuzwe ko agomba gutembagazwa ku butegetsi nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Benshi bakaba babona ko bishobora kuba ari ingorane zikomakomeye cane zigiye gushikira Uburundi. Inyuma yaho abashizwe muri leta abahawe ubushikiranganji bukomeye cane biboneka ko ari inshuti za Evaristo Ndayishimiye, abandi bakaba inshuti z'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, benshi bagize ico bashikiriza kuri iyo leta yagenwe na Ndayishimiye. Kuvana Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika mu mwanya w'umushikiranganji wa mbere akajanwa kuba umukuru w'inama nkenguza amateka, ndere kandi kuba umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye yamuhaye ubushikiranganji inyuma yaho yari yagenye ko ari we azoramutswa inama nshingamateka, aho vyankiye ko atogwa muri ico kibanza kugira ngo abe umukuru w'inama nshingamateka, yahise amuhindurira ikibanza amuzana mu bashikiranganji muri leta yagenwe. Gaburiyeri Nizigama bivuga ko ari inshuti ya Evaristo Ndayishimiye, ariko nanone bikavugwa ko yoba yarigeze kuba akorana na Bunyoni mu kunyegeza amafaranga yagomba kuzokwifashisha mu gutembagaza ubutegetsi muri kino gihe. Inyuma yaho akubitiwe inkoni agashaya gose, agajanwa iwe muri zone Rutegama aho haba urugo rwiwe, akaja kwivuza inkoni, ngo yoba harasubiye kuba umwumvikano, haje kubaho guhuza Evaristo Ndayishimiye na Generali Gaburiyeri Nizigama, asubira kumuha ikibanza c'ubushikiranganji kumwereka ko basubiye kumvikana. Ngo kuba Gaburiyeri Nizigama batazira Tibia yahora ari umuyobozi mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu biro vy'umwishikira nyine ndongozi mwishikira, aho yari atwaye muri ivyo bihe, ariko kuri kino gihe hakaba hari haheze imyaka ishika kuri 3 akuwe mu mabanga, akaba yasubiwe kuronswa ubushikiranganji. Ivyo vyose biraboneka ko Evaristo Ndayishimiye ari kubigira kugira ngo arabe ko yoturisha yogusha neza Gaburiyeri Nizigama kugira ngo atazohava abandanya gukorana na Bunyoni. Kandi uyu Nizigama yahora ari umugenzi, umubanyi, inshuti ya Evaristo Ndayishimiye. Ngo kuba bamuhaye rero ubwo bushikiranganji ngo ni ukwerekana ko uyu mutegetsi, uyu mukuru w'igihugu akiyumvamwo kwihuza na Nizigama kugira atazohava ashavura akabandanya aja gukorana na Bunyoni nk'uko nyine bavyumvikanye inyuma yo gukubitwa n'abasoda bakomeye cane, akubitiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Evaristo Ndayishimiye. Ibintu birabandanya gukomera cane, benshi bariko baribaza ukungene ibibanza vyagiye birahabwa abo bantu. Biboneka ko ari abahawe ubushikiranganji batazoshobora gutwara. Uwa mbere ariko aravugwa ko ni umushikiranganji w'ukwivuna abansi. Uyu mushikiranganji ni Marie Chantal Nijimbere, yahawe ikibanza c'ubushikiranganji asubiriye Tribert Mutabazi yahora ari umushikiranganji w'ukwivuna abansi ngaha mu gihugu c'u Burundi.
hari abashikiranganji benshi birukanwe, ubushikiranganji bwahora ari 15 kuri kino gihe abashikiranganji 3 bonyene nibo bagarutse muri leta, abandi bose birukanwe. Biraboneka ko hari vyinshi, hari ibinyegezwa vyinshi binyegejwe kandi ko ababinyegeza ari abategetsi nk'uko biriko biragenda bivugwa. Tuvuye muri ayo makuru ariko aravugwa muri politike, katumye simbire gatoyi mu makuru ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Mu gisata c'umutekano, amakuru dukesha SOS Media, hari ikiziga c'umuntu y'umugabo caraye gitowe muri karitsiye Buyenzi, ngaho ni mu gisagara ca Bujumbura. Abantu barabandanya gutogwa ibiziga, abantu barabandanya kwicwa, kugandagurwa muri kino gihe, kandi bikaba biboneka ko ababigiramwo uruhara ari abategetsi bakomakomeye cane, abategetsi batwaye kino gihugu cacu c'u Burundi. Biboneka ko ivyo bariko baragira ari ingorane zikomakomeye cane nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Amakuru aremeza ko hari n'ibindi biziga bibiri vy'abakenyezi vyatowe, kandi bikaba vyaratowe vyabanje bikaba vyaragandaguwe n'imbonerakure. Bagandaguye abo bantu kandi bakaba barabanje kubashurashuza, mu kubashurashuza bakaba baraciye babagandagura. Ivyo biziga bibiri vyaratowe muri iyi ndwi iheze, aho rero bariko baribaza abariko baragandagura abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyundi umuntu yagandaguwe muri iyi ndwi ni Nsabimana Everine, yagandaguwe muri komine Rumonge, ubu ni mu ntara ya Bujumbura. Uyu nawe hakaba hariko harakogwa amatohoza y'aboba baramugandaguye, ariko benshi bakaba bavuga ko atabandi bagandagura abo bantu atari imbonerakure. Imbonerakure za CNDD FDD ngo nizo zagirizwa amabi atandukanye, nizo zagirizwa gukora ayo mabi yose yo kugandagura abo batavuga kumwe n'ubutegetsi, abatavuga kumwe na CNDD FDD. Benshi bakaba babona ko ayo makosha, ivyo byose biriko biragenda bibanga mu gihugu c'u Burundi, vyoba bifiswemwo uruhara n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tukiri mu gisata c'umutekano kandi, igisoda c'u Burundi FDNB caratanze abasoda abagwanyi ba M23 bari barafatiwe muri Kongo, baca babazana ngaha mu Burundi. Abo basoda bafashwe na FDNB ba M23 kandi bari abasoda 20 nibo batanzwe, hama abasoda ba M23 izo nyeshamba nazo zararekuye abasoda ba FDNB 20. Abo basoda biravugwa ko baciye mu Rwanda, baraciye ku mupaka wa Gisenyi. Inyeshamba za M23 ngo zabahaye igisoda c'u Rwanda, igisoda c'u Rwanda naco kiza kubaha igisoda ca FDNB ngaho ku mupaka wa Nemba Gasenyi, ngaho ni mu Kirundo muri komine Busoni, ngaho ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, aho nyine ku mupaka niho igisoda abo basoda bahukuriye igisirikari bose bahuriye hama baragurana. Abo basoda ba M23 bivugwa ko ngo bajanwe bashikirizwa abo bagwanyi ba M23, bashikirijwe kandi n'igisoda c'u Rwanda. Abasoda b'u Burundi baranyegeje ayo makuru kugera mangaya na leta y'u Burundi atakintu yari yabivugako, ariko amakuru yaragiye hanze ko abasoda ba M23 boba barekuye, bemeye kurekura abasoda 20. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yari yahakanye ko atabasoda b'u Burundi bafatiwe muri Kongo, abesha ko ari abasoda ba Rede Tabara. Abasoda ba Rede Tabara nibo baja kuri mikoro bakavuga ko bafashwe n'igisoda ca M23. Nyamara vyarabonetse ko ivyo Evariste Ndayishimiye vyari ububeshi ivyo yavugaga.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira kumwe n'andi tuba dutohoza wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.